ni ikibyimba kiri iruhande y'umutima n'ayo mazi. Umuganga wa mbere yambwiye rero ko ikibyimba cyane kirimo kanseri ari ubwoko bwa kanseri yo mu maraso. Barambwira rero mu Rwanda ati ni kanseri yiruka inyaruka cyane mu mubiri, yica n'ingoga, ukarindira ko bazokwishura ibya vida, ukabandanya muri procedure zo kurindira ngo ugenda kuvura. Ibyo bintu bizogera utakiriho. Warumbaje ngo mu mafoto nagaragara ameze neza, ndafise n'umukuzi wanje ambwira ati uragabanya gatonya kuko abantu mubwira ko urwaye kugire uronke ubufasha canke iki ntibavyemera. Urapostinga usa neza, uba washize ko nyene akayishaka ukanyegeza, nta muntu amenya ko urwaye, ugatwenga ukagira iki. Ico gihe wari umunezero w'Imana. Imana hari ikintu yari yarashize muri jewe, n'ubuntu bw'Imana, kuko sinshobora kuvuga ububabare nari mfise, nshobora kuvuga ukuntu nababara ahantu mu mutima udashobora no kuvuga ngo urahuha canke urishima, ukiyagaza basi ukumva ko ububabare bugabanutse. Nama ndi ku miti y'ububabare, nama ndi ku miti itari kwiramfasha ikintu na kimwe, baca barambwira ikintu dushobora kugufasha, dushobora kwandikira icandiko c'uko bidashoboka, ariko ko ari urgence ko ugenda gufurwa mu bihugu byo hanze muri Europe. Aha mu Rwanda kayawe ntayo twoshobora. Kuya ugereranije n'iby'abana b'abantu bavuye mu Simba nk'ibiro muri 2016 barampaye bambwira ngo ushobora kubasigaje nk'ukwezi kumwe kubaho, ubu Simba nk'iriho nta n'umuntu ashobora kuyibuka. 2016 ababikubwiraga bari abantu cyangwa bari abaganga? Ni Ole Group. Turakunze Ole Group tuzineye kwasuza, mugira amahoro kuri mugoroba, ndizera ko mumeze neza, ndizera ko Imana ibarinze. Icyo mbifuriza ni amahoro nk'ibisanzwe. Uyu mugoroba ntabwo usanzwe, nanone ni umugoroba tugiye kuba turi tuganira n'abatumirwa dufite ahangaha. Ngiye kuba ndi kubereka ni abatumirwa bafite ubuhamya bukomeye cyane, bafite ubuhamya bugiye gukora ku mitima ya benshi nk'uko numva mbyizera. Ngiye naganire nabo, nagiranye nabo ibiganiro, numva ubuhamya bwabo, numva ni byiza ko namwe twabubasangiza kugira ngo bugire abantu bamwe bufasha, kubera yuko muri ubu buzima hari ibintu byinshi Imana ikora, hari ibintu Imana ikorera abantu bayo. Rero ni umugisha kubona ababisangiza abandi, kubona umuntu wifuza gusharinga ubuhamya bwe kugira ngo nawe ubuzima urimo uyu munsi wa none wumve ko hari icyo Imana ishobora gukora, kugira ngo wumve ko ubuzima urimo hari icyo Imana ishobora nawe kugukorera, ubuzima bugahinduka, haba mu mateka yawe yahahise, haba ndetse no mu buryo urimo uyu munsi wa none birimo birakurusha imbaraga cyangwa biremereye umutima wawe. Uyu muryango ni umuryango mwiza, ngiye kubabereka, ndizera ko ndabizi ko mufite amatsiko, kandi nababwiye yuko buri gihe cyose nzajya mbazanira abantu bafite ibyo baje kubabwira kandi bihindura ubuzima bwanyu, byubaka umuntu wanyu w'imbere. Rero ndabasaba ngo mukomeze mukore subscribe, mukomeze mudukurikirane, nanashimira abamaze kubikora. Ndizera ko rero n'abandi nyuma y'uyu munsi, ikiganiro cy'uyu munsi mugiye kwa muri gukurikirana, muri bukande handi kukazogera, muri bukande kuri subscribe, ndetse mukaba munasharinga bino biganiro kugira ngo ubuhamya tubusangize abantu bose, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abantu mwese bumva ikinyarwanda aho muri hose ku isi. Reka mbahe ikaze, duhe ikaze iyi famiye kugira ngo itangire twibwira ubundi dukomeze ikiganiro. Murakoze cyane abakurikiye Ole Group TV, kuba mwaduhaye n'umwanya, mukaba mwashoboye kuduha umwanya wo kugira tuganire. Ku mazina yanjye nitwa Aime Ntwari, aba ndi umugabo afite umudamu umwe ariwe turi kumwe, muramubona araza kwibwira nawe, mfise n'umwana umwe nawe muraza kumubona. Murakoze cyane, nagiriwe ubuntu kandi ngiriwe ubuntu bwo kubana namwe. Nibaza yuko turi ngaho kugira tuganire, dusubanya ubuhamya bwinshi bwo kuvuga ko, ariko ubuhamya bwinshi bufise madamu ariwe aza kubakurikira ababwira byinshi kuko niwe afite byinshi byo kuvuga. Murakoze. Murakoze cyane, ndabara mukuje mwese mu izina rya Yesu. Nanjye nitwa Mashwira Butori, nkaba ndi umudamu wa Aime Ntwari nk'uko yabivuze, ndubatse, ndi mama w'umwana umwe. Yego, arakoze cyane. Mukaba mutubwira aho mutuye rwose nabyo ntabwo bitwaye. Yego, dutuye muri Suède, ahantu hitwa Bru. Muri Suède muri Bru.
murakoze cyane natwe rero nka Pole Global TV twanezerewe no kubasura. Muri rusange twumvise ubuhamya bwanyu, hanyuma twumvise ubuhamya mufite, kubera ko njyewe nagira ubwo kubamenya, ngira noneho kumenya byinshi kuri mwebwe. Yego. Ndabegera turaganira amabizi. Rero nifuje ko twanasangiza ubuhamya bwanyu abantu badukurikira, by'umwihariko ku buhamya bwa Bella nyizina. Rero Bella uraza kuba utubwira ku buhamya bwawe, Imana yakoze mu buzima bwawe, duhereye ku rugendo rwawe rwo kurwara kanseri, kuva icyo gihe kugera uyu munsi wa none warwaye kanseri, biza kugenda gute? Udutembereze muri ayo mateka yawe nawe ubanye n'Imana yawe. Yego. Ndi ngaha kugira nshimire Imana cyane cyane, kandi kugira nshikane isezerano Imana, kuko naciye mu bihe bikomeye, naciye mu bintu by'indwara. Ndabwira Imana ati nihagera ahantu uzovuza, nzogushingira intahe, kandi amahanga yose amenye ko Imana ivuga igashika. Rero nicyo cyatumye mba ndi ngaha uyu munsi, nshobora kuba ndi hano muri kino kiganiro. Mfise ubuhamya burebure, Imana idufashe kugira ngo ntihagire ibyo nza ndasimba, ariko kugira ngo Imana yonyine aba ari indongora, ntabwo ari twebwe, ariko izina ry'Imana rishyizwe hejuru. Ni ukubw'Imana turi ngaha, ni ukubw'ubuntu bw'Imana. Rero Imana yonyine ibane natwe, ituyobore muri byose. Rero mfise ubuhamya burimo nk'ibice nka 3 cyangwa 4. Muri ubwo buhamya ndatanga rezime y'ubuhamya ngiri ntange, hanyuma ndaza kubabwira birambuye uko bigenda birakurikirana. Ubuhamya nshaka gushimira Imana ku yankijije indwara ya kanseri yo mu maraso. Hanyuma iyo kanseri yo mu maraso yari yateye ikibazo cy'uko ama overe yanje, amagi yanje yari yaragize ikibazo, bankuramwo igice kimwe nsigaranamo ikindi, bambwira ko ntazoshobora kubyara, ariko Imana yarabikoze. Nabivuze nkikangura, ndi mama w'umwana, ndafise umwana afite umwaka, nkashimira n'Imana ko yampezagije urugo. Hari ibintu umuntu acamwo, ibyo bintu biciyemo ukaba utari mu bantu bibaza ko ushobora kuzokwiyumvira kubaka urugo umunsi umwe, bivanye n'ibyo abaganga baba bakubwiye, bivanye n'ukuntu uba wabifashe, ukuntu uba warihebye, ibyo byose. Hanyuma ubwo ruba ubuhamya bwa buri muri ibyo byiciro nibwo tugiye kureba n'amakuru rwose umwanya wawe. Natanguye kurwara muri 2015. Muri 2015 niho natanguye kugira ibimenyetso, ariko ntaratangura kuja kwivuza. Natanguye mbabara mu gikiriza, muri patire, mu gituza. Muri hangara kuko abarundi tuvuga ikirundi urumva, ariko turaza turaganira. Nagira ububabare kandi nkama ndushe, nagira utuntu tw'udusonga nkama ndushe, ariko ntibyari birenze, bisanzwe. Mu 2016 niho natanguye kubyumva cyane, nkumva ko ari ikibazo ngomba kuja kwa muganga. Nagira ububabare nka kurya kuntu umuntu iyo amaze igihe kinini atagenda muri siporo, kurya kuntu wumva umengo iyo wirutse hari ikintu kiriko kirakurura ku mutima, numva ndababara, ariko sinumuco bivako, kandi nkama ndushe buri gihe, ntangura guta ibiro. Ico gihe napima n'ibiro 70, kuko je ntaratangura kurwara nari nsanzwe mfise umubiri wo kuvyibuha, ibiro bigenda biragabanuka. Nari mfise imyaka 16. Nari mbyibushe, nari umwana nyine abyibushe, ubona nyine abyibushe akangana n'imyaka yiwe. Ntangura rero kugenda nonda, tutazi muhira bataramenya ikinyondesha. Mama akagenda ku kazi, agarutse ku mugoroba agasanga ndaryamye, urumva, agasanga ndarushe, akambwira ati biki. Ubundi yakunda kuba amakuru usanga ndiko ndakora, nakunda gukora utuntu twinshi mu rugo, cyangwa ndiko ndaraba TV nk'abandi bana, ariko buri gihe akaza asanga njyanye,
akambwira ni ibiki kuryamye. Ico gihe niga mu w'icumi, kandi mu w'icumi haba hariyo yari classe ya test, hari sinzi ukuntu novuga. Mu w'icumi ni nka tronkome? Ego. Rero urumva byasaba kwiga cane, byasaba nyine umwanya mwinshi kw'ishure, za stress zo kuvuga ko ngomba kubitora nkagenda muri cycle supérieure, urumva byaba ari ibintu byinshi. Umva nkiyumvira ati nibyo ni uburuhe, harimo na stress nyinshi. Kandi ico gihe kuri eglise nasengerako twari dufise ukwisonzesha. Nari maze igihe ndi mu kwisondesha kw'iminsi 40. Kwiyiriza iminsi 40. Ego, nari nagize iminsi 37 mfungura ku mugoroba n'iminsi 3 ntafungura ikintu na kimwe. Rero ndavuga ati n'ibyo bintu byose byafatanye, nari mu mashure stress n'ibyo sinabyitaho kuja kwivuza. Ariko mu nyuma harahera igihe amarezita arasohoka y'ishure, namenye nyene mama atangura kuvuga ati umaze igihe kinini muri vacances y'amezi 3, ni igihe kinini, umaze igihe kinini nyene uruhutse. Ibyo bintu ntabwo biri normal kuguma wumva unaniwe. Nari ntanguye guterura ikintu, nterura ikintu nkumva ndababaye mu gituza, muri poitrine, nkumva ndarushe buri mwanya. Turagenda, ubwo twaciye dutangura kugenda kwa muganga, amashira antwara kwa muganga. Ariko kubera ko ntashobora gusobanura neza cyangwa nkasigura neza uburibwe mfise, sinabyumva, byari ibintu matahura. Nuko kuri muganga kwa ruti biyumva gute no kumva ntabwo ufite ibisubizo by'abantu? Nkamubwira ati kurya umuntu agira siporo ukumva uriko urababara, ko rumaze igihe kinini utagira siporo, kandi nkaruha, nkumva nyine ndababara indani mu mutima nta gico bivako. Nkumva nkaho umengo ni umusonga ukubitira mu mutima, kandi nkumva nta kintu na kimwe nshoboye gukora, inguvu zose, imbaraga zose zigacika. Rero nkiri kuri reception arambwira ati rero wewe ifo kuja kubonana n'umugeneraliste, niwe ari burabe ibintu byose en general, amenye ikibazo ufise. Mbonanye n'umugeneraliste aca arambwira ati ibintu uriko uravuga ushobora kuba ufise ikibazo umuntu adashobora gutahura, ahubwo reka ndakwandikire radiographie, ugende kugira iyo radio, numara kugira radio turabikirimo. Ndagenda ndagisha radiographie, ndataha mu rugo, tugarutse inyishu zabonetse, turazimusubiza. Umugeneraliste abiravye aca aravuga ati ushobora kuba ufise ikibazo, ndi kubona radio udasa neza, reka ndakurungike ku mu cardiologue, ku muganga w'umutima. Aho kiye hari hehe n'abaganga? Aho twari tukiri Burundi, muba Bujumbura. Bujumbura. Hanyuma ndagenda guhura n'umu cardiologue, turamushira radio yanje, tugishika tumuhaye radio yanje kuko nari kumwe na mama. Uwo mwanya ikintu umu cardiologue yagize, yaciye amubaza mama, ni wewe? Urumva yabonye directement ko uyo mutima udashushanye n'imyaka nari ifise, yabona direct ko ari umutima wa mama. Mama aramubwira ngo ya, ngo si jewe, ahubwo ngo ni umwana, ngo canke umwana aherekeje ni wewe. Mama aramubwira ati oya, ni umwana, ngo yambuye, ngo bishoboka. Aca aravuga ati aradutumira indi radio, turagenda turagirisha indi radio. Amaze kubona iyo radio aca aravuga ibijyanye n'ibyo ni uyu mwana. Aca aravuga ati ikintu rero ndiko ndabona muri radio yawe, ivyo kwitonda mu bintu ndakubwira ntibyoroshe kumva. Muri radio yawe ndiko ndabona nkaho umutima wawe uzimvye, kandi oto y'umutima harimo amazi. Sinahakura ukuntu amazi ashobora gushika mu mutima, sinahura ukuntu umutima w'umuntu ushobora kuvyimba ukangana gutyo. Ubwo abatazi radiographie ni muri bya bino bisuzuma muri radiographie. Ego, bisuzuma yerekana ko umutima wawe uzimvye kandi uzengurutswe n'amazi. Ego.
Um, hanyuma aca arambwira ko bagiye kunyandikira imiti barabe ko hari ico yohindura. Umuganga aranyandikira imiti ambwira ko iyo miti ngomba kuyifata ukwezi kumwe hanyuma bakaraba impinduka ukuntu bimeze. Ico gihe twari twamaze kuva muri vacances natanguye ishure nasubiye kw'ishure. Urumva mama akambwira ati banza urindire turabe ibintu ivyo arivyo hanyuma ushobora no kwiga uwundi mwaka canke ugire iki. Nari nari umwana akunda ishure ndavuga ati oya sinshobora kureka kuja kw'ishure nzogenda kw'ishure mfata n'iyo miti. Ndafata imiti ngeze iyo miti nategerezwa kuyifata ukwezi ngeze mu ndwi ya kabiri ndiko ndafata iyo miti nari kw'ishure ca ndamererwa nabi ndi kw'ishure barahamagara muhira baraza kuntora baca bantwara kwa muganga. Bantwaye kwa muganga basanga irya miti nta na kimwe iriko irakora ahubwo nguma ntameze neza. Ariko wa mu generaliste yadufata ubwa mbere aca aratubwira ati je nibaza ko mwogenda gusaba avis y'uwundi muganga wa kabiri kubera ico gihe twari ku bitaro bitonya mukagenda ku bitaro bikuru nka hôpital militaire abantu bayizi mu Burundi barayizi mukagenda mugasaba iyindi avis y'uwundi muganga mukumva ico abivugako. Tugeze tuca turavuga ati reka dukurikize ibintu uwo muganga atubwiye kuko twari twahuje ukuntu arabitubwira nyene nko ku ruhande atubwira ati mugomba gusaba avis y'uwundi muganga mwumve ko ivyo uwo muganga yavuze n'ivyo uwundi ababwira ari bimwe. Tuca turagenda ku wundi muganga aca aratubwira ati turamuha nyene za geographie n'amaresultat baduhaye ku bindi bitaro turabimuha aca aravuga ati ibi bintu nivyo ngo ntaco nobivugako ahubwo reka ndabatume ayandi ma examen mugirisha ayandi ma examen mumaze kugirisha ayandi ma examen tuzobivugana nabibonye nanje. Aca aratubwira ko bamaze gufatisha amaradio menshi reka duhindure ufate scanner ugirishe scanner aba ariho tubibona neza kuko hari ikintu ushaka kubona kitaboneka neza kuri radio ushobora kuboneka neza kuri scanner. Tuca turagirisha scanner tumaze kugirisha scanner turayizana umuganga aratubwira ati jewe sinovuga ko ari umutima uvyimvye ahubwo scanner ivyerekana neza ahubwo n'ikivyimba kiri iruhande y'umutima. Ni ikivyimba kiri iruhande y'umutima n'ayo mazi ariko si umutima uvyimvye. Urumva amaze kuvuga gutyo aca aravuga ati aranyandikira nawe imiti amaze kunyandikira imiti ndayifata nkagenda muri controle bakabona nta na kimwe gihinduka ikivyimba kiguma kiba kinini. Umuganga arambwira ati nta wundi muntu nari bwabona afise ico kintu niwe muntu wa mbere mbonye ufise ico kintu. Avuga ati iki kintu kirandenze iki kivyimba kirandenze nta muntu ashobora kuba afise ikintu kingana gutya ku mutima cegeranye n'umutima gutya. Aca aravuga ati reka tugende turabe umu specialiste ajejwe ibintu vy'umutima n'ibintu vyo kubaga umutima turabe ko hari ico yobivugako. Uwo specialiste nawe akibona kayanje arambwira ati jewe nta kintu na kimwe nshobora kukubwira kuri iyi ka ahubwo reka ngende ngire inama n'abandi ba specialiste bagenzi banje twige kuri ka yawe turabe nimba hari ikintu gishoboka niba hari operation ishoboka canke hari ikindi kintu gishoboka kugira tugikore. Niho yaciye naciye ngenda muhira kurindiriraho mbandanya mfata iyo miti ariko nari ntanguye kudashobora guhema kubera ico kivyimba kudahema neza nangura kuzana akandi kantu kameze nk'akagangiro mu kurindira ko bagira iyo nama babwire ndi muhira ndiko ndafata imiti. Akagangiro gatonya nyene kaje ngaha mw'izosi. Ndibaza turaza kuza turerekana amafoto dushiramo amafoto ako kantu kaza ari akantu gatonya kamaze kuza ari akantu gatonya nari ntanguye kumva ntahema neza mu minsi mikeya kica kiba cabaye ikivyimba kitazi uko kingana.
cyabaye ikibyimba kinini kimbuza nyine guhema, kimbuza guhema burundu ku buryo bidakunda ko mpema. Reka ndashaka kwerekana nk'ifoto. Katanguye ari akantu gatonya cyane. Abantu hano murakabona kari kugaragara rwose kabyimbye cyane, ijosi rirabyimbye. Iki gihe rero ntibyakunda ko ashobora guhema jenyine, abaganga batararonka icyo bari bukore, icyo bari bufate, baca baramwandikiye pompe y'abasmatike vantol. Abantu b'abasmatike ndibaza barayizi, kugira barabikora zirafasha nkahema, kuko icyo gihe ntibyakunda ko mpema neza, guhumeka byatangiye gushira. urumva icyo kibyimba bakiravye muri scanner babona kirimo kirafunga l'esophage, mu mihogo nyine hagafungana, bitagikunda ko ndya canke nywa canke ikintu na kimwe, kuko nta hantu nari ntanguye kuronka ndabicisha. Nyuma bamaze guheza ya nama, bavuga ko ico kibyimba badashobora kucopera, ataco boshobora. Ariko ico gihe cose abaganga baguma bibaza ico kibyimba kiva kuki, ico kibyimba ni ciki, ntibamenye ibyo ari byo. Ndatangura kuza ndabura impemu ku buryo baca ndibuka nari ndi muhira naravyimbye gutyo, hanyuma meze nabi cane. Turavyuka mu gitondo naraye vyanse, za pompe bampa zidakora, zirya vantura z'abasmatike nazo zigeze ahantu ata kintu na kimwe zamfasha. Ico gihe turagenda kwa muganga, tugeze kwa muganga, umuganga aramubwira mama ati iki kibyimba ntacyo dushobora kopera, kandi naho twomenya ico kibyimba ico kivaho, kiretse ko ngaha atabipimo dufise, atabyuma dufise byo gupima kugira tumenye ico kibyimba kivako. Naho twokimenya ico kibyimba ahantu kiri ni habi cane, umwana ntashobora kubaho, kandi nta kintu kinini dushobora kumufasha ngaha kwa muganga. Ahubwo reka tumushire mu bitaro, tuba turamushize muri oxygene, bashira muri reanimation, ngo kugira ngo ikintu kizoba aramutse hagize ikintu kiba bibereye mu rugo biboneka nabi, ariko biboreye mu bitaro barabona ko wagerageje kuvuza umwana no kugira iki. Hanyuma umuganga baje kuvuga gutyo, byaboneka ko avuga ati ubaye upfiriye mu nzira ntibiboneka neza nyine, ariko bibereye mu bitaro abantu babitanga. Urumva bya bindi nyine abantu bashobora kuvuga ati mu maso y'abana b'abantu. Yego. Ariko Imana yoyo idufitiye imigambi myinshi kandi myiza, kuko ugereranije n'iby'abana b'abantu bavuga ngo Simba nk'iriho muri 2016 barampaye bambwira ngo ushobora kuba asigaje nk'ukwezi kumwe ko kubaho, ubu Simba nk'iriho nta n'umuntu ahita bakiyoboka. 2016 ababikubwiraga bari abantu cyangwa bari abaganga? Bakubwira yuko 2016 utashaka kuwurenza uwo mwaka, bakabibwira wowe cyangwa babibwira umurwaza wawe? Babibwiye mama. Icyo gihe cyose je nari ndi mu bitaro ntavyo nari nzi. Mama yarabicecetse. Mama yarabimenye, kumva kubwira umwana wawe biragoye, ushobora kugana kumubwira ngo muganga usigaje ukwezi kumwe ko kubaho. Ukwezi kumwe? Urumva mu nyuma mama abonye ko atakintu umuntu yogira ngaho, abantu batangiye kumubwira umwana ashobora kuja hanze akavurwa bikagenda neza. Bagatangura kuvuga ati famiye yose itangura kuvuga ati umuntu agomba kurondera ukuntu agomba kuja kuvurwa, akagenda hanze akavurwa. Muri uwo mwanya nyene famiye zose zaronderera hose, hari n'umukante yarondeye amakuru, yumva ko hari umuganga akomeye w'umuganda yaza kuvurwa mu Rwanda, yaza kuvura mu Rwanda w'umuganga yarakomeye, ko ashobora kudufatira randevu tukagenda mu Rwanda, nkagenda bakamvura, ariko mama nawe akarondera ahandi yuko nogenda kuvurwa hanze. Yego. Ico gihe turose abantu bashobora kuvuga ati nka sosiyete ishobora
gufasha abantu kugenda kuvurwa hanze ariko ibintu byose mwishurira bakagufasha kuronka viza ukagenda hanze kuvurwa. Rero urumva byari ibintu bibiri ariko urazi umuntu nyine acafatira ku bintu byo kuja hanze cyane. Rero ushaka kuvuga ati reka dufatire ku bintu byo kuja hanze ndabe ko nogenda. Icyo gihe nategerezwa kuza mu Bufaransa, nagomba kuza mu Bufaransa kuvurwa. Turarondera ibintu byose amapasiporo hato naguma ndemba meze nabi ikibyimba kiguma kibyimba. Umva harageze igihe nari mu bitaro, nsohoka ibitaro kuko icyo gihe nagenda mu bitaro muri reanimation bavuga ati nicyo gihe cyane cyane, ariko ndagwara ndaremba. ariko mu nyuma icyo gihe cyose bari bataramenya kanseri, uburyo ntibari bwamenye ko ari byari byitwita bakibyita ikibyimba kizengurutswe n'amazi batazi ngo birava kuki. Yego. Icyo gihe rero niho urumva kukubwira ko ikintu kimeze gutyo kandi batazi n'icyo kivako, ariko umuganga we yavuga ati icyo kivako icyo kibyimba icyo ari cyo cyose umwana ntashobora kubaho afite icyo kibyimba. Icyo kibyimba ni bwa mbere tukibonye ikintu kingana gutyo ku mutima, iruhande y'umutima biragoye cyane kugira ngo wumve ngo umwana ngo yarabayeho. Icyo gihe rero nagenda cyari nk'igitangaza cya mbere Imana yankoreye, kuko icyo gihe ninjira muri reanimation umuganga yari yabwiye mama ngo reka ngo bibere mu bitaro, bibereye mugira byoboneka nabi. Byasigura ko ngiye kujya mu bitaro ariko ntazovayo. Kugira ngo upfire mu bitaro muri rusange bakujyanye mu bitaro kugira ngo wenda uhapfire barinde ko hari amagambo ashobora kuza inyuma y'aho ngaho. Hanyuma wenda tukiri aho ngaho, kiriya kintu cyaje mu ijosi icyo bakitaga iki nyuma y'icyo kibyimba cyo ku mutima n'amazi? Bavuga ati nacyo ni ikibyimba. Ikibyimba cya kabiri nka cyo ku mutima rero kitanguye no kuza ahandi, gitanguye kuza ibyimba bibyimba n'ahandi. Ubwo icyo gihe wari uvuye ku biro 70 wageze nko ku biro nka bingahe ugereranyije? Maze gutakaza ibiro 30 n'ibindi. Asha nitwa umususenkani. Kurya wabashaga kurya cyangwa urunda hari ubundi buryo bakoreshaho kugira ngo bakugaburire? Icyo gihe nta kintu na kimwe nashobora kunywa nka jus cyangwa yawurute, ariko sinari nishobora kurya cyangwa ibintu byoroheje cyane. Icyo gihe nagiye muri reanimation nta kintu narya, nagiye muri reanimation bashyiramo ama oxygene, n'amafoto yerekana nahise ama oxygene n'iki. Hanyuma icyo gihe wari umaze nk'igihe kingana gute mu bitaro ubwo ngubwo ugereranyije igihe waviriye mu rugo n'igihe wamaze muri ibyo bitaro? Ushobora kuba naramaze mu bitaro nk'amezi 4. Amezi 4 yose nta kintu ushyira mu nda? Amezi 3 yoyo ndazi ko nta kintu nashyira mu nda, amezi 3. Icyo gihe kuri bari ubuntu bw'Imana n'amagufa yigendera, bazobona amafoto arahari. Rero yari nk'amagufa yigendera kabisa, nari noze cyane kandi bari bamenyereye umwana nyine abyibushe afite amagara meza. Ubuse nje nakuze ntanakunda no kurwara ibyo bavuga ngo umuntu yarwaye malariya, ngo za gripe, nari umwana adasaba ku ishuri n'umunsi n'umwe ngo yarwaye cyangwa agira ikibazo na kimwe cyo kurwara na rimwe. Abana tuvukana bararwara bakaja mu bitaro bikagenda gute, ariko je nta n'umunsi n'umwe nari bwigire ngenda no mu bitaro cyangwa ngo ndarwaye ngo bimbujije kugira icyo nkora. Nyene byaje gutyo nyene biturumbuka, ataho bizananye ntigeze kuvuga ngo natanga kurwara gahoro. Ni byaje nyene ndemba mu mwaka umwe, ndemba cyane. Nuko hanyuma bafata icyo cyemezo cy'uko noneho uguma aho ngaho urahaguma, ariko umuryango uri gushakisha ukuntu ujya kuvuzwa hanze. Byaje kugenda bite? Kuko tubwiye ko hari umudogiteri wazaga mu Rwanda w'umugande wazaga kuvura mu Rwanda. Urugendo rwabyo rwaba rwarakunze cyangwa byaranze? Ukuntu byagenze ntitwabaye twitaho ibintu byo kuja kuvurwa mu Rwanda cyane, ahubwo twaciye twitaho cyane by'uko nogenda kuvurwa hanze. Nkagenda mu Bufaransa bakavura gutyo. Ariko igihe twari dutanguye kuja mu maprocedure y'ibintu no kurondera kuvurwa, nariko ndavuga ukuntu igitangaza cya mbere Imana yankoreye cyari cyo kuva muri ibyo bitaro bari bambwiye ko ntazosohokamo. Icyo nico gitangaza cya mbere Imana yankoreye, kuko byari kubera mu bitaro ni nk'aho abaganga bavuga ati uyu azopfira mu bitaro hanyuma batware.
inyuma amezi atatu ndwaye nko mu kwezi kwa kane ndatora mitende ikibyimba kiba nkaho kigabanutse, ishobora kuba ari imiti banteye kuko icyo gihe nari mu bitaro barantera imiti. Ikigabanuka cyari icy'inyuma cyangwa cyari icy'imbere? Icy'inyuma ku ijosi. Hanyuma canasohoka ibitaro, ariko umaze gusohoka ibitaro urumva cyari igitangaza cya mbere kuko abantu bose bari bizeye ko nta kintu kiri buveho, abaganga bavuze ati niyo misi we ya nyuma ariko arabaho. Hanyuma ndava mu bitaro ndataha muhira, mama bimuha ibyiringiro kuko nanjye nari mfise ukwizera. Subira inyuma gato, jewe ibintu by'indwara, ibintu by'icyo kibyimba byose ntaramenya n'icyo kibyimba icyo kivamo n'iki, ntibyigeze novuga gute, ntibyigeze binca intege cyangwa ntibyigeze, ego narambabara mu mubiri warambabaza, byarababaza pe, narababara, ariko nkigenda kwivuza ibya mbere bakambwira ko ari ikibyimba, icyo gihe nibaza ko mama yaba yakoranyirira nko mu mutima. Icyo gihe je ncumva ko mfise ikibyimba muri jewe, numvise indirimbo yakunda guca kuri radiyo icyo gihe, indirimbo ivuga ngo kuko habaye haba ubuzima kandi ahagendera ari ijuru riri, ngo ni impore. Niyo majambo yaciye aza mu mutima wanjye icyo gihe. Ca ndarimbura kuko ndashimira cyane ishengero nakuriyemo, ishengero ryatwigishije kurimbura. Uwo mwanya nyene ndi ngaho abaganga bariko baratubwira ibintu by'icyo kibyimba n'amazi otubuye umutima, naciye nja kurimbura kuri ayo majambo uwo mwanya nyene mu mutwe, ndarimbura kuri ayo majambo ashaka kuvuga iki, ngo kuko ahabaye ngo hari ubuzima kandi ngo hagendera ari ijuru riri. Je nakiriye Yesu nk'umwami nk'umukiza mu bugingo bwanjye, bisigura ko abaye muri jewe mu mutima wanjye, muri wa mutima nyene bariko baravuga ko urwaye ari muri jewe, bisigura ko ahabaye hari ubuzima, bisigura ko mfite ubuzima muri jewe. Ibyo byaje uri mu bitaro? Ni impore. Icyo gihe nyine bambwira ko mfite ikibyimba nibwo watangiye kumva. Sinigeze numva mbabaye cyangwa ngo ndagize amarira cyangwa ngo ndagize shoke, bakundi bakubwiye inkuru mbi, haci hazamo iryo jwi muri jewe rindenesha. Hanyuma cyane numvira kuri iyo ndirimbo ndayirimbura. Ujye unayiririmba se aho wari uryamye? Urayizi se ndirimbo? Kuririmba urayizi ku gace kagufashaga kugira ngo umuntu uyise nk'uyizamuraho gato, y'umuntu uyizi azayishake. Ririmbaho gato twumve. Amajambo y'iyo ndirimbo niyo yaciye aza mu mutima. Hanyuma rero nca ndamedita kuri ayo majambo, ndavuga ati ino ni Imana ibahimba mu mutima wanjye, nibiba mu mutima wanjye bifite ubuzima muri jewe, naho bariko barambwira ibintu by'urupfu n'iki, hari ubuzima buri muri jewe kuko mfise Imana muri jewe. Rero Imana imaze kunkorera igitangaza cya mbere cyo kuva muri ibyo bitaro, kandi abaganga bari bazi ko ugiye gupfira muri ibyo bitaro, kandi bari abasipesiyalisite, no kuvuga ngo bari abaganga basanzwe, ngo abadokiteri basanzwe, bari abasipesiyalisite nyine basohotse igihugu bakagenda kwiga hanze, abasipesiyalisite bo kubaga imitima. Ndagenda muhira kubarira muhira kuko icyo gihe ntacyo bari bakimfasha kuko bibaza ko nzopfa sinapfa. Urumva nca dutangura kurondera izo procedure zo kuja hanze. Procedure zo kuja hanze ibyo mu Rwanda ntitwabyitaho cyane, yaranze ngo badufata ntayo twabaye tukijamwo, urumva. Ariko procedure zitanguye gushuha nyine, bitanguye kugenda neza, baca baratubwira ati kugira baduhe visa basabye yuko ngomba kugira examen yitwa biopsy. Abantu baciye mu bintu by'indwara cyane baca babyumva. Biopsy ni n'ukuntu bagenda bagafata akanuzenya, akanyama hajya ahantu hari ikibyimba, ako kanyama bakagutwara muri laboratoire bakagapima, niba ari ikibyimba cya kanseri
canke ko ari ikibyimba gisanzwe. yego Urumva nico bashaka kumenya imbere yo kubanza visa nkaza kuvura. yego Hanyuma mu Burundi nta byari biriho, ntibyakunda ko umuntu agira izo examen. Ca ndagenda mu Rwanda mvuga ati ni kugenda nko kuwa kane, kuwa gatanu nkagaruka, canke ni kugenda muri weekend ikurikira nkagaruka nyene mpejeje kugira iyo examen. Maze gushika mu Rwanda barangira examen ya biopsy, ariko barifata nyene ukuntu Imana igenda irakora ibintu biratangaje. Uyo munsi nagenda kugirisha iyo examen ya biopsy, wa muganga bigera kumfatira ko rendez-vous, yego umuganga yaza mu Rwanda rimwe mu kwezi, ico gihe byahuriranye nawe ahari, ariko ntabyo nari nzi ko ahari jewe. Ndagenda ngiye ko bangirira iyo biopsy, niwe yariko arakira abantu. ubwo hari muri bitaro byo mu Rwanda, hari muri Faisal. Ngezeho naciye ndamuha ushikiriwe, ndamuha umuganga raporo medicale, kuko mu Burundi hari bamuhaye raporo medicale, ndamuha n'ibipimo bangiriye scanner n'amaradiography, ndabimuhaye. Umuganga yari ahari aca avuga ngo iyi kaje ndayizi, ngo si wowe bavuze ngo ushaka kugenda kwivuza mu Bufaransa, ntibyagenze gute? Ca ndamubwira ati ndi mu maprocedure, tubasabye kugira bampe visa ko bagomba ko bangirira ntuzenya biopsy. Ariko bakimwereka amantuzenya yanje, amascanere n'amahadiyo, yaciye agira chance, arancisha imbere y'abandi kubera ko yabonye ayo maradamenti. Aca aravuga rero ko iyo ka yarayizi. Ndamubwira ati dushaka kugira biopsy kugira ngo mbandanye ndabirungike, hanyuma bandungikire visa. Hanyuma baca barangira iyo biopsy. Bamaze kungira iyo biopsy, niwo muganga wa mbere yambwiye rero ko ikibyimba canje kirimo kanseri, cazanywe na kanseri mu maraso. Nico gihe rero mu Rwanda niho nabimenyeye muri Faisal. bivuye n'ubundi ko kuri wa mudokiteri mwashakaga kuzageraho mukabihagarika. Ese ika yawe yayimenye gute kugira ngo abantu bataza gutakara? Kayanje ukuntu yayimenye, kubera inkiri Burundi, umuganga w'i Burundi kandi kumbwira ko ataco bashobora gukora, ko iyi kayanje ari bwa mbere bari bayibonye. Ndafise umutante ari mu Bufaransa, yari yavuganye n'uwo mudokiteri amubaza ko noronka rendez-vous, kuko yari yaronse amakuru ko hari umudokiteri wo mu Rwanda akomeye aza rimwe mu kwezi muri kwa Faisal, kandi ashobora amaka menshi ariko mfite. Rero acaragira uko ashoboye kose ku buryo noronka rendez-vous nkagenda kubonana n'uyo muganga. Ariko ubu ntavyo twari twitayeho, twitayeho kuri ivyo vyo kuvuga ko ngomba kugenda kuvurwa hanze. Ariko nyine inzira z'Imana nyene ziratangaje, ukuntu naciye ngenda atari no umuganga ngiye kuraba, tukaca usanga uwo muganga arahari kandi azi kayanje, aca abigira agence avyitaho imbere y'ibindi. Urumva ni nkaho kuvuga ati hari ikintu Imana yari yateguye ndakugeraho, hari ikintu Imana yari yateguye, hari ikintu muganga yagomba kurangura kugira uno munsi mbe n'ingaha, niko ndashima Imana. Hanyuma barangira biopsy. Bamaze kungira biopsy niho naciye menya rero ko ikivyimba nari ca kanseri, ari kanseri ari ubwoko bwa kanseri yo mu maraso. Barambwira rero mu Rwanda ati ubwoko bwa kanseri ufise bwitwa Hodgkin lymphoma. Ubwoko bwa kanseri ufise ni kanseri yiruka, inyaruka cane mu mubiri, kandi iyo kanseri yica n'ingoga. Ukarindira ko bazokwishura ivyavi, ukabandanya muri procedure zo kurindira ngo ugenda kugenda Burayi. Ivyo bintu bizogera utakiriho. Ariko ngaha mu Rwanda hari ahantu tumaze kugera duteye imbere, turashobora kuba turaguha amatraitement ashobora kuba aragufasha ukaba urabayeho.
dushobora gutanga guha ayo matraitement ugasanga aragukijije. Umva nibo bwa mbere nari ngize n'ibyiringiro na gato ubonye kuko abandi bo bavuga ngo sinzi aho bavuye bavuga ati dushobora kugufasha ukabaho. Urumva nta yindi shora nari mfise, ibyo mu Bufaransa biba birapfuye gutyo kubera ko ibi amarezita yerekana ko ntashobora no kurezista mu ndege, ko ntashobora kurezista ikirere cyo mu ndege, ukuntu nari mfise umwenya, ukuntu nari ndemvye, ukuntu nari merewe. Baca ndaguma mu Rwanda muri Muzenya muri Faisal ndivuza, nahagize nk'amasiyanse nk'abiri ariko umuntu yivuza 100% atanditse mu Rwanda, kandi muri Faisal byari ibintu bikomeye, dutangura guhura n'ibibazo by'uburyo kubera ukuntu ibibazo by'uburyo byari birenze cyane. Yego. Uburyo bitangura kugira ikibazo amafaranga ikibazo, ngira ngo n'abarwaza biragoranye muri Faisal, ngo n'abasabaga amacumbi. twari twashikiye muri famille vraiment. Imana yagiye ducira inzira. Imana ishimwe cyane. Imana ifise inzira y'igihombo. Amen. Muri mu Rwanda twashikiye ahantu mu muryango, sinzi ko navuga ko ari umuryango w'abamarayika. Imana yonyine ntarinze no kubavuga, Imana yonyine aho bari ntihagire icyo bazogurana Imana izokwama ibuzuriza. Amen. Twarahisanzuye, narahagwariye, badufashe neza cyane. Bari abantu bati aba n'abantu bazi Imana, n'abantu bafite umutima runini. Imana umugisha. Amen. Turi rero mu Rwanda, ibibazo by'amafaranga gutyo n'iki, tuza kumenya ko mu Rwanda Imana iri mu bindi miryango, turonka ubundi buryo bw'ukuntu ushobora kubandanya mvugwa ariko ntakoresheje gukoresha muri Faisal. Batumenya ko mu Rwanda bakira abantu nyene batari abarundi, cagiye mu Burundi hari ibibazo by'ingwano, hari nyine ikirere kitari imeze neza mu bya politike n'ibiki. Mu Rwanda rero barashobora kwakira abantu b'abarundi, ukivuza ku buntu, ukagira ibintu byose bakabigukorera nk'umuntu atari nk'umunyarwanda. Yego, nk'umuntu w'umurefugee. Canda ndaguma ngaho mu Rwanda, canda ngakugenda kwifuriza ahantu nivurije cyane umwanya munini n'ahantu twibutsa. Yego, ndahazi mu cyaro kure cyane, ahantu hakonje cyane. Niho naciye kugira nose ngende ngaho. Ariko zose zari inzira y'Imana. Kuba twebwe nk'abana b'abantu batigeze kugenda mu Bufaransa bavuga bagira iki, kandi mu Bufaransa iyo nari kugenda kuvumba, umva ibintu byose twari kubikora, amatike twari kwigirira byose, bakadufasha twaramaze gushika mu Bufaransa. Kandi nari kugenda ndi jenyine, nta muntu ari kumperekeza, ari yemerewe kugenda umuntu agwaye wenyine. Ariko Imana sibyo yashaka. Ubundi Imana yari ifite iyindi migambi, ivuga ati wowe ugomba kugenda mu gihugu kanaka Suède, kandi muri Suède niho uzokira, kandi ugomba kugenda n'umuryango wawe wose. Nta ukuntu hagera igihe twebwe tukaba tubona uno munsi gusa, ariko Imana itubonera ejo na hirya y'ejo n'iki, niyo dufite umugambi muremure. Rero umwanya umwe tujye turareka Imana, tubwire Imana ati ibyo ushaka ko biba aba ari byo biba, ubushake bwawe, ubugombe bwawe bube ku buzima bwacu, kuko Imana izi ibyo dukeneye gusumba uko twebwe tubizi. Ubwo ndagenda mu Rwanda, kuvurirwa mu Rwanda ahantu hitwa i Butaro. Byari ibihe bigoye cyane, hari ahantu twari twenyine mu gihugu kitari iwacu, umuntu arwaye atameze neza, twaharonkeye ariko n'ubufasha bwinshi. Byari ibihe bikomeye. Ahantu hari hitwa i Butaro, abantu bamaze kuhaca barahazi. Hari abantu n'ahantu ugera ugatangura gushima Imana ku byo wowe ufise, kandi uri umuntu arwaye arembye, ariko baraba mugenzi wawe gutyo ukavuga ati Imana ndashima ko nameze nk'akana, kandi akana kakaba ariko arakuraba nawe agashima Imana ko atameze nkawe. N'ahantu ushika Imana ikagucisha bugufi, Imana ikakwereka ukuntu ushobora kugukura mu rupfu, Imana ikakwereka ko hari ahantu hasi hantu ushobora kugera. Hari abantu benshi bakeneye Imana,
ko iby'Imana ibikora si kubera ko wowe uri gihangange, ko iby'Imana ibikora ko atari kubera wowe utandukanye n'abandi bose, ko hari n'abandi bariko baraca muri bya bintu binasumba ibyo uriko uracamo. Kuko hari igihe uca mu bintu ukumva nk'umwe ngo ni wowe uri wenyene, ni wowe Imana yataye, ariko aho hantu butaruhageze ntusubira kubona ibintu gutyo. Aho hantu butaruhageze urabona ko hari isomo, mbese urahagera ukabona isomo ry'ubuzima, ukavuga ati ukabona abapfa, ukabona si wowe wenyine turaca muri ibyo bintu, ukamenya ati buri muntu wese afite isaha yiwe, buri muntu wese hari isaha y'Imana, nk'uko buri muntu wese avuka akabaho, uwo wavutse uno munsi undi akuka ejo, niko buri muntu wese afite umwanya wiwe, ko umuntu adakwiye kwifuza iby'undi afite, ko umuntu adakwiye kuba mu by'undi abayemo, kuko kugira umuntu agire mu bintu abayemo n'ibyo yaciyemo bikwigisha kutifuza ubuzima bw'abandi bantu, kuko hari ibindi bintu abantu bacamo bikomeye. Ni ahantu rero abantu bariho Imana igira bamenya, igira borohereza. Hari abantu barwaye cyane, yarabaye ubutaro igihe kitari gito, bantera dashimiyoterapi ry'amatraitement ya kanseri, ndanywa dashimiyoterapi ntaha i Kigali, mu nyuma ndava i Kigali tuja kuba i Nyamata, tuva i Nyamata tugenda i Butaro, tuva i Nyamata tugenda i Butaro, kugera aho natoye mitende mu Rwanda, hanyuma nsubirayo muri controle mu Rwanda. Gutera imitende ni ukuvuga koroherwa, utangiye koroherwa. Wenda mbere yo koroherwa, urwo rugendo rwawe rwa Butaro rwatwaye nk'igihe kingana gute ugereranyije? Wenda tubijyane na Faisal, umwaka wa 2017 wose wari kwivuza muri wavuye CHK Faisal na Butaro. naca muri CHK kugenda kugisha amascanner, icyo gihe cyose unyura muri ubwo buribwe, icyo gihe cyose nari muri ubwo buribwe, gufata imiti kugira iki, umva nkagenda bakantera imiti, iyo miti baduteye chimiothérapie nyine ni ya yindi bagutera umushatsi ugafunga, umushatsi wose ukavaho wose, kandi atakintu bakoresheje. Hari ifoto yawe imwe nabonye idafite umusatsi, niyo muri icyo gihe. Uriya musatsi ni ukwijyana cyangwa kukogosha? Kwijyana wonyine ukagenda nyine ugasigara nta kantu kamufite. Ni ukuvuga ngo iriya skin head cyangwa iyo abantu bari bubone hano mu ifoto, uriya musatsi nta muntu wakogoshe, washizeho uragenda. Hanyuma nabonye andi mafoto yandi ugiye unanutse, waratakaje ibiro cyane, warabaye nk'umwana muto cyane. Ni icyo gihe n'ubundi hariya niho wari waravuye ku biro 70 ugera kuri iriya ngano nabonye, ko none gusa nk'umuntu ufite morale, umeze nk'umwana wagira ngo umuntu arebye amafoto yawe abona umeze nk'umuntu rwose ufite icyizere, wishimye nk'abandi bana ugiye ku ishuri cyangwa se usohotse wambaye agafurari mu ijosi. Biriya bintu ni iki cyari kibyihishe inyuma? Bijya bintu sinzi no kuvuga ngo hari icyo nabikoreye, ariko hari kwizera Imana yari yashize muri jewe, hari ubuntu Imana yashizemo. Igihe cyose narwaye sinigeze niheba. Wigeze utinya urupfu? Sinigeze ntinya ngo ndagiye ngo napfuye, ngo ndatinye ngo numva ngo karabaye. Hajya tugiye ko wari ufite imyaka ingahe kiranye? Aho ndi mu Rwanda nahisemo imyaka 18, nari maze kuko naragize igihe nari muri nakwije imyaka 18 ndi mu bitaro. Ndi mu bitaro ndabyibuka ko muri deni, aho igihe nari hari muri 2017 ndi mu Rwanda. Nari nakwije imyaka 18. Yego nari ndayigize. Twikomereza. Byari bigoye, ariko abantu bahabaye, abantu bose batubaye hafi, hanyuma n'Imana yarahabaye cyane cyane. Kuko ahantu hose twagira tukumva turihebye, Imana yaruguruye imiryango, kandi nari mfite ukwizera, kuko nari nasomye ijambo ryo muri Zaburi 118 umurongo wa 17 rimbwira ngo ntuzopfa, uzobaho wamamaza ibikorwa Imana yagukoreye. Haleluya. Aribyo nje gushikira umunsi, ijambo Imana yampaye yararishikanye. Imana idushoboze rwose bugiye ku bantu benshi.
kubera igihe nsubiye inyuma gato, igihe nari ndi mu Burundi bakamubwira byo gupfa mama ntabibwire, nagiye mu Rwanda. Imbere y'uko ngenda mu Rwanda niho nari nasomye iryo jambo. Ico gihe rero ba mama bavugana ibintu n'aba onkle bakagenda ku ruhande kugira sinumve ko umuganga yigeze kuvuga ko usigaje igihe gito cyo kubaho. Hanyuma mama baragenda no mu onkle kuvuganira ku ruhande, sinzi ibyo bavuganye, sinzi ibyo bari bagiye kuvugana. Hanyuma agarutse ndamubwira mama, ndamubwira ati mama ntibikenewe ko muza muragenda ku ruhande mutavugira iruhande yanje, ndabibona kuntu mundaba, narabibona kuntu bandaba, narabibona kuntu buri muntu aje imbere yanje amosozi yakoroka, ukabona nyene ko hari inkuru mbi baronse ariko batambwiye. Ndamubwira ati uzosubireyo ubwira urya muganga yakubwiye ko nzopfa. Umubwiye ati muri Zaburi 118 ku murongo wa 17 haravuga ngo sinzopfa nzobaho namamaza ibikorwa by'Imana. Nukuri ijambo ry'Imana, nukuri ijambo ry'Imana ntiribesha. Ijambo ry'Imana, Imana ikintu dusaba gusa no kwizera, no kwizera, kandi ukwizera no kwemera neza udakekeranya ko bitariho biriho, no kwemera neza ko ibyo bihe bibi uri kuracamo bishobora kugira ahantu Imana ikabihindukiza bikaba ibihe byiza. Ni kwizera ko amarira uri kuracamwo uyu munsi Imana ishobora kuyahinduramo umunezero, nubwo ibintu byose uri kuracamo bikwemeza ko ari ibintu bibabaye, ariko wewe ibyo bihe ukagerageza kubibonamo inyishu y'Imana, ukagerageza kubibonamo ibihe by'Imana. Niko kwizera bavuga muri Bibiliya, kwemera neza udakekeranya ko bitariho biriho, kwemera neza udakekeranya ko umunezero uriho kandi uri mu bubabaro. Yego, nibyo bihe nari mbayeho, nibwo buzima Imana yari yampaye, nico kintu Imana yari yashize muri jewe. So kubera hari ikintu gikomeye nari mfise ko n'abantu twari tugwaranye ubutari ico gihe, naragerageza kuremesha abantu, nkababwira ati nkababaza ati none wowe mu muryango wawe harimo abandi bantu bagwaye gutyo ugwaye, bagwaye iyo kanseri ugwaye bimeze uko nuko. Benshi bakavuga ngo ya mu muryango wanje nta makanseri twagwaye, abandi bakavuga ati nta kibazo na kimwe twigeze tukigira. Nkaca ndabaramisha nkababwira ati kubera iki iyo abantu baciye mu bintu bikomeye bakaba abanyamakuru canke bakaba abantu bafite amafaranga niho bumva ko Imana, canke bakaba abapasiteri bakomeye ariho bumva ko Imana yabatoranije. Ni igiki kitwemeza canke ni igiki kitatwemeza ko natwe twaba turi abantu batoranijwe n'Imana? Kubona uri umuntu wakuze ufise ubuzima bumeze neza, utigeze ugwara, umeze neza, umunsi umwe ubuzima bugahinduka, ibintu byose bikaba uko byabaye. Imana ishobora kuba hari ikintu ishaka kwerekana mu bantu, hari ikintu Imana ishobora kuba yarashize muri twebwe, kandi ishaka ko ico kintu kigaragara biciye mu mubabaro. Kigaragara. Narakunda hari inyigisho nigeze kumva kuri Kanguka ya Chris Ndikumana ivuga ko kugira ngo Imana ikugeza kugomba kukugeza, igomba kukubriza, no kivuga gute, igomba kwanza kugutegura, kugukanya, nka kujya kuntu iyo umuntu ashaka kunywa nk'iji gutya, iji kugire imere gutya imeze, babazi barakanyura imicungwa, kanshi iyo aba umucungwa ari umuntu yari kuvuga ati ai urambabaje, ariko kugire havemo yaji iryoshe, nibyo byari bikeneye kuyikanya. Rero hari igihe biba bikenewe ko umuntu aca ariko araca, Imana iba yaragutoranije kugire hagire icubahiro c'Imana kiboneke. Rero nibyo nakunda kubwira abantu twari tugwaranye ico gihe butaro, nkavuga ati hari igihe usanga Imana natwe yaradutoranije, hari igihe hari ibintu bikomeye Imana izodukoresha, ntimwumve gusa ko birangiye, ariko wumve ko ugire kwa kwizera, wumva ko bya bintu utabona, bya bintu abaganga ubona hejuru y'ibyo abaganga bavuga, abaganga bavuze kupfuye ariko wowe ukumva ko ari ubuzima. Niko kwa kwizera Imana yari yanshizemwo n'uwo munezero, nkuko warumvaje ngo mu mafoto nagaragara ameze neza. Ndafise n'umukuzi wanje ambwira ati uragabanya gatonya kuko abantu mbwira kugwaye kugire uronke ubufasha canke iki, ntibavyemera. Urapostinga usa neza, uba washize ko nyene akayishaka ukanyegeza, nta muntu amenya kugwaye,
ugatwenga ukagira iki, ico gihe wari umunezero w'Imana. Imana hari ikintu yari yarashize muri jewe, hari ukunkomeza. Imana iyo yemeye kuca mu kintu kanaka iraguha n'imbaraga yo gusurmonta ico kintu. Niba wabona uriko uraca mu kintu Imana ntiba iri kure yawe, ni ndiho Imana yamana iri kumwe natwe. Rero iyo uriko uraca mu kintu uri kumwe n'Imana, kandi iyo Imana yemeye kuca mu kintu kanaka nuko iba yarakuravye ikamenya ko ico kintu ushoboye kugisimba, ushoboye kucihanganira no kucikorera. Nka kurya Imana yemeye Satani akagerageza Yobu, kuko Imana yari izi ico Yobu yari afise muri we. Kirya gihe umuntu yavuga ati Yobu Imana yigira gutya nuko Imana yaramutaye, Imana yaragize iki, ariko Imana yari izi ikintu kiri muri we. Yari umuntu yatoranije umuntu twese uyu munsi tugenda tukavuga ko tukumva araduhaye ukwizera, ariko kirya gihe siko vyari biri. Ariko twebwe ubu tubibonye tuvuga ati Yobu yari umuntu akomeye. Buri muntu avuze ati Yobu, urumva ati ngomba kwizera nka Yobu, Imana impe gukomera nka Yobu, Imana urumva. Ariko kirya gihe kuri Yobu siko byari bimeze, byari ibihe bikomeye, byari ibihe bibabaje, byari ibihe abantu batatahura batavyumva. Rero nuko kwizera Imana yari yarashize muri jewe, nuko kwizera Imana yari yaranshoboje, kuko ico gihe naguma mu Rwanda nari mfite ivyiyumviro gatonya ko nshobora kumererwa neza. Nico gihe natoye Mitende norohewe, nkatora Mitende nkumva meze neza gatonya, ariko nsubiye muri controle mu Rwanda nabo birananirana, bavuga ati ibyo twari twiteze kubona sibyo tubona, ahubwo byatumye gusa ingwara yawe ureka gukura, ariko iracari hahandi. Byatumye gusa bitarenga cane bikagera kure cane, ariko ingwara iracahari ni yayindi nyene. Baca barambira ikintu dushobora kugufasha, dushaka kwandikisha icyandiko cyuko bidashoboka, ariko ko ari urgence ko ugenda gufurwa mu bihugu byo hanze muri Europe. Aha mu Rwanda kayawe ntayo twoshobora, nka kujya bambwiye mu Burundi ati kayawe ntayo twoshobora. Nageze no mu Rwanda bambwira ngo kayawe ntayo dushobora, kiretse ugiye mu bihugu byo muri Europe niho bashobora kuba bafite ubuvuzi buteye imbere, bashobora gushobora kayawe. Nuko rero naciye nsubira, kandi nsubira muri bwa buzima bwo kuba ndi muhira nywa imiti itamfasha. Nagenda guhura n'abaganga bangeze ko bakambwira ati oya hageze amasaha yo gufata raste ya pause turagiye, kubera ko wasanga bantinya, kubera bavuga ati umugwayi yamaza buri munsi ako ntitugire ico tumufasha. Ugasanga n'abaganga ntibakicubahwa kunyegera kubera ububabare. Nagenda mvuga ndababara cyane mumfashe, imiti ntabwo iri kuramfasha, imiti ntashiri kuramfasha. Bumva bakumva iyo miti naramaze kuyirenga, nari sigaye mfata za morphine kubera ububabare. Mfata morphine kubera ububabare ataco bari bumfashe. Baca banyandikira rero rapport médicale, cyo dutanguza rero procedure y'ukuntu noza kuvugwa ngaha muri Swede. Arivyo nariko ndavuga ko igihe nagera mu Rwanda nari nababwiye ko nza kubasigurira ukuntu Imana iba yarateguye ibintu. Twebwe nk'abana b'abantu igihe twashaka ko ngenda mu Bufaransa, nkagenda kuvugwa. Ngiye mu Bufaransa nari kugenda jenyene, ariko Imana ujya muganga w'Umuganda yarafite mission yuko adukuramwo, novuga ati adukuramwo umutima wo kuvuga ngo ndagiye mu Bufaransa kuvugwa, kuko ujya muganga twabonanye angira ico gipimo ca biopsy ntitwigeze dusubira kubonana. Ambwira ko bidakenewe ko ngenda mu Bufaransa, ko ntashobora gushikayo, kandi ko yari umuganga akomeye twaravyemeye ko ntashobora gushikayo. Urumva nka mission yiwe yari irangiye, ntitwasubiye kubonana, ntaho twasubiye guhurira. Yari yamaze kunkuramo icizere cyo kuja mu Bufaransa, kubera ikintu yari inzira y'Imana. Imana yarondeye ukuntu ibicishamo inkuramo icizere cyo kuvuga ngo ngiye mu Bufaransa kuvugwa. Mba ndagumye mu Rwanda. Mu Rwanda naho nahagiye kubera ko ubu niho ndabitahura, niho ndabibona. Nahagiye kubera ko niyo nzira Imana yari yarateguye ko nzocamo kugira nshobore kuba ndi muri Swede, nshobore gushika mu gihugu ca Swede bamvure nkire burundu. Hari ukuntu Imana yagira irabihuza, irabipanga, mu nyuma nkavuga ati bwa bundi. Kandi igihe byanka ko ngena mu Bufaransa twaridodombeye Imana, barisondesheje abapasiteri ahantu nasengera,
nasengera muri eglise yitwa CMCI, ni eglise vraiment y'abavuga butumwa kandi uko kwizera naho nari impagaze n'agakiza kanje niho novuga ati niho base y'agakiza kanje ego niho uko kwizera kwakuriye, niho urumva namenye yicaye cyo gusoma ijambo ry'Imana, kumedita ijambo ry'Imana, kubyuka gusenga. Kandi ubwo buzima bwo gusenga, bwo kubyuka saa 10 gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, yaba ntabifise uyu munsi sinzi aho mbandi. Kuko nuko nagenda muri Bibiliya ndiko ndaca mu kintu nkaronka rya jambo nyene rihwanye n'ibintu bari bambwiye canke bari bagiye kumbwira. Kuko nk'ico gihe nagenda kwa muganga bakambwira ngo usigaje igihe gitonya cyo kubaho, je naba navuye muhira nasomye ngo ntuzopfa uzobaho. Iryo jambo barimbwiye namaze kuronka ikintu kinkingira kirivuguruza urumva. Rero ivyo bintu kubimenya ni kubera eglise CMCI, ni kubera eglise nakuriyemo n'ukuntu bitaho aba intama zabo. Shalom kubashumba mwese biryo torero, Imana ibahe umugisha n'ukuri. Natwe tubasabiye umugisha w'Iteka. Urumva niho iyo base nayikuye, nkamenyesha cyo gusoma ijambo ry'Imana, kurimbura ijambo ry'Imana, nkamenya kumva ico Imana ivuze. Ego rero nivyo byatumye, nivyo byoba byarankomeje, nivyo byatumye ngeze aho ngeze, nivyo byatumye nshobora gutahura strategy z'Imana, ubunye nshobora kubona ibintu by'Imana nkavuga ati bwa wundi ari inzira y'Imana. Kuko ico gihe twari dodombera Imana tuvuga ati Imana kubera iki wemeye ko ntajya kuvugwa mu Faransa kandi bavuga ko ninagenda nzovugwa nkakira. Titwarisonzesheje, twarasenze kubera ko utatwishuye kandi twarakoze ibyo wavuze byose mu ijambo ryawe. Ariko kudatahura ico Imana iri kurakora ku buzima bwawe ntibisigura ko Imana itari kwirakora. Ego ntibisigura ko Imana itari kwirakora canke kutakumva, ahubwo ni isaha y'Imana n'igihe c'Imana n'Imana igushaka ko bitarashika. Ego kuko urumva ubunye ndabibonye ndavuga ati kijya gihe ntari kuba ngiye jenyene mu gihugu ntazi yo ngiye ndagwaye. Ego nari mfise umutante, nari mfise no mu grand frère, ariko gufata urugendo wenyene ugwaye utazi urukuraja, uri mu ndege utazi gushaka kurabiramo niki, yari riske. Ushaka no kujya niba kwiteho noneho ukagira n'agahinda kuko wagiye wenyine. Yari riske, ariko Imana yari ifise ibisumba ibyo. Imana yashaka ko nja kuri wa muganga twari twase gucako. Uyo muganga akaba ari we Imana yari yaciyemo kugira ngo atubuze iyo nzira twari tugiye gucamo itariyo. Hanyuma biciye mu gihugu nagenda kuronderamo uyo muganga, niho Imana yari yateguye ko nzoronka inzira yo kuza mu gihugu. Mu gihugu no yanteguriye n'umuryango wanje wose. Rero twarose ubufasha baduterura twese n'umuryango wose. Sinari nkiri jenyene. Famiye ngana gute? Twaje ndi famiye y'abantu 6, mama wanje nabo tuvukana. Ihasa ryanje ndafise ihasa n'abakuru banje n'abatonya. Hasa n'impanga. Impanga. Ufite impanga yawe. Niba hano muri Sweden. Ego. N'abavandimwe bose hano muri Sweden na mama. Yes. Bose bari ngaha. Grand frère ari ngaha anye muri Stockholm nawe nyene muri Naka, ndafise undi ari muri Nekivarne ihasa ryanje, hanyuma mama n'abandi batuye Mutala. Imana ni nziza no kuri. Nta papa mwagiraga ku icyo gihe? Oya, papa nitwazananye. Babere umubyeyi. Papa arahari ariko nitwazananye. Ntabwo mwazananye. Ni ubuhamya bukomeye kumva ikintu Imana yakoze nk'icyo ngicyo. Mu gihe mwe mwarimo murashaka kwicira inzira y'umuntu umwe. Twe twashaka kwicira inzira y'umuntu umwe. Harimo isomo rikomeye cyane ryo kureka ubushake bw'Imana. Reka Imana ego cyane. Reka Imana ikora icyo Imana ishaka. Yego. Ubitahura utabitahura ibiriko birakubaho, Imana irabibona byose hari ukuntu yabiteguye. Rero nihaba ikintu ukabona ntigishitse, uvuga ati Imana niba kitashitse hari ikindi wanteguriye gisumba iki. Imana iduhaye iduha umusesekara, iduha ibyuzuye. Imana ntigera itanga igice. Rero Imana yaduhaye umusesekara turaza ngaha. Sinari nkije nyene, nari mfise abangwaza, nari mfise abantu bamba hafi, nari mfise abantu banterura ikintu cyose nkeneye aho nashobora kwigeza. Sinari nkiri jenyene. Sico kimwe n'ukuntu umuntu yovuga ngo aragiye kuvugwa ahantu ha wenyene. Rero imigambi y'Imana n'ibyo Imana idushakako
ni binini gusumba uko twebwe ni tuvyiyumvira. ukuvuga ngo urwo rugendo rwawe rwo kuza ukagera hano muri Suède, niho wageze noneho batangira kuvura, niho batubwiriye bagukuriyemo ovaire, Ego, birangije byose biraba. Gusa nabonye n'umwana wawe, ufite umwana mwiza igitangaza. ego, igitangaza. Wanyemerera Bella, wanyemerera ubuhamya tukabikora gutya, abantu tukabaha iyi pariti ya mbere, hanyuma tukabararikira ko tugomba kubaha ubuhamya bwa kabiri noneho muri Suède. Twavuze imirimo y'Imana mu Burundi, twavuze imirimo y'Imana mu Rwanda, twavuze abantu Imana yanyuzemo ikabakoresha bose, ikabagenda ibategura. Nk'uko wari ubivuze rero, byagiye gucamwo, Imana irabikora, nza muri Suède kuvugwa, kandi ubuzima nabwo bwo muri Suède n'ubundi buhamya nabwo burebure. Hari byinshi nabyo Imana yagiye inyigisha, ibindi byinshi Imana yagiye ikora, nk'ukuntu nashitse ngaha bakamvura, mu nyuma harageze igihe bamvura ndakira, kandi nongera kugwara gake, nongera kugira roshite. Maze kugira roshite, hahandi kwa kwizera gutanguye kuja hasi, n'Imana yampuje n'umugabo wanje. Kandi nawe yaje ambera nk'umumarayika, yaje hahandi nari ngeze hasi, niho Imana yaciye impezagiza umuntu ashobora kumba hafi no gutahura ibyo nariko ndacamwo byose. Harimo ubwo buhamya bw'ukuntu twaciye duhura, mba hafi, ukuntu atavyiringiro nari nkifise by'uko nzohura n'umuntu nkagira mariage, canke nkahura n'umuntu tuvyumva kumwe, umuntu antahura agatahura ko ubugwayi ataco bwari bumutwaye, akagera ahantu avuga ati ubwo bugwayi ntaco buntwaye, bakambwira ko ntazovyara bivanye n'imiti myinshi natewe, ariko we ntiyagira ico bimutwara, akambwira ati ndagukunda ugwaye utagwaye, ndagukundana waba ufise kansere, waba uvyara waba utavyara. Bwari ubuzima burebure, ibintu byinshi Imana yankoreye naho nyene maze kugera muri Suède, byinshi gusumba n'ibyabaye mu Rwanda no mu Burundi. Novuga ko nama ndabimubwira ntavyaza, ariko n'umukozi w'Imana akomeye cane. Umuntu ukomeye. Imana y'Ibrahim. Amen, amen. Byose icyo nagusabira ibikumva, ikumvira igihe, nubwo n'ubundi Imana ikumvira igihe kubikorera mu gihe, ibintu byayo bigikumura nk'uko mbere yabitubwiye. Yego. Ariko kubona umuntu w'umugabo, reka no kuvuga ngo w'umugabo kuko cyane ntabwo ari umugabo, ari umusore. Yego. Kubona umuntu w'umusore uhura n'umukobwa wanyuze muri ubwo buzima, noneho akakubwira ngo sinzabyara, ukamuganga avuze ko ntazabyara, ndetse n'ibimenyetso bifatika bikaba bihari. Ndetse mu gihugu nk'iki ngiki, aho twizera bino bihugu tukavuga ngo ibyo bavuze bibaruka, umutima ugandukira Imana, ukugandukira Imana mu buryo bw'ukonsobanura. Uratubwira nawe rero, wenda umwana we turaza kumwereka, abantu baraza kumubona, nawe tubwire mu ncamake yawe, uturarikira kuri iki kiganiro cya kabiri. Murakoze cyane kandi kongera kumpa ijambo. Mwabyumvise byinshi ivyerekeye madamu, kubera ko niwe yari afise bwinshi avuga guhera muri Afrika, ariko hari ubundi bwinshi twagiye duhura nabwo tugeze ngaha muri Suède. Nkuko ahejeje kubivuga no ahejeje kubimbaza, ntibyari vyoroshe nk'umuntu akiri umusore ubundi agifite utuntu twinshi yumvira, ashaka ibintu ashaka kugera ku plans ziwe ashaka kugera ko. Ariko je novuga ko sino kwiremesha cyane ngo ni kubera jewe, na jewe novuga ko ari Imana yanciyemwo kugira ngo peut-être ko yari Imana ishaka ko tugira ico duhuje je na Bella, kuko Bella yari afite ibya yaciyemwo, nanje mfite ibyo naciyemwo, ariko kwa kwizera kurahura hagati yacu twebwe, kubera ko nibaza yuko muzobikurikirana. Particular kabiri bazoyishiraho nirimwo byinshi cyane, ntitwoyirondora muri uno mwanya kuko ni niniya cyane nayo, kandi nibaza yuko muzoryoherwa mwumve, kuko nkuko madame yigeze kubivuga, hariho umuntu yoba yihevye muri bino bihe, hariho umuntu yoba yibaza ko ari we wa mbere, kuko
na madame ahari nibaza ko ari we yibaza ingwara mfise si abandi bo bafise, urugero ruriko sigwa abandi bariko, ariko buriya hariho benshi. Intahe ni ikintu gikomeye cyane. Nibaza ko intahe ni ikintu ni igikorwa c'Imana kandi abenshi bitabakundira ko bashobora kwivuga. Rero je nawe mu guhura ni histoire ndende no kugira ngo nizere, kubera ko byinshi muzobikurikirana. Hariho n'amajambo menshi, hariho n'abaganga twabunga muri Sweden nyine twahura, kubera ko we tugihura yasa nkumva ko ntiyabitahura neza. Eske uri normal? Akenshi arambaza uri normal, uri sure ko ivyo urimo ubitahura neza? Se wenyine n'ishiti zawe, ariko n'abandi benshi bagakompenga bavuga ivyo bintu urimo uravyumva neza, kuko kanseri iri mu ngwara mbi cyane dutinya ku isi, ndetse n'ibihugu vyo muri Europa barabitinya, Amerika barayitinya kubera ko ni ingwara mbi cyane. Noneho we yo yari afise yari mu maraso kandi yari mbi cyane. Byari bigoye kumva ko ari umuntu ngiye kuba umupartner wanje, tugiye kubana ibihe byose, tugiye kugira planning zirenze. Byari ibintu bigoye, ariko nanje umutima nsanzwe ufise ukwizera mu buzima busanzwe. Ndi umuntu yizera, tutavuze no kubera agakiza mu buzima bwanje ndizera. Kandi burya kumenya Imana ni ikintu ciza cyane, kuko iyo ufise ukwizera ugaca umenya n'Imana bica biba binini, biraba binini cyane, kubera ko kwa kwizera guca kugira imbaraga. Rero je muri jewe kwagize imbaraga kubera ko Imana mugabo atari ibintu byari byoroshe cyane. Yego, rero nibaza ko byinshi tuzobikurikirana, ko ni byinshi pe. Kandi ico nogena ntekereye umuntu ari wese ariko arakurikirana kino kiganiro, ntagire umuntu yiheba yumve ko byacitse. Abantu bazi ko byacitse, kumva nihebuye nabonye ko byarangiye, imbere y'Imana nta byacitse bibaho. Kandi imbere y'Imana nta kuvuga ngo jewe ngo yarankunze, ego ngo yarankunze, ngo uriya nawe ntabyamukorera. Ibyo bera Imana yamukoreye na jewe ivyo Imana yankoreye yabikora uwo ari we wese. Ahabwa ikintu ca mbere, reka tuyizere iyo Mana yakoze ivyo, kuko iyo Mana irabaho. Iyo Mana mu bumenyi bw'isi tubamwo canke iyi si tubayemwo n'igihugu tubayemwo, wamengo ni ibintu bitari normal, ni ibintu ubwenge bw'umuntu bitoshoka ko bitahura. Mugabo ya Mana yaba Daniel yakora kiriya gihe irahari, twe turayemeza na famille yanje. Rero umuntu wese azi Imana, azi ko yagize ubuntu ukamenya Imana, yikurikire gusa uyisabe, kuko ari umunsi ico usaba canke ico ukeneye izogikora. Murakoze cyane. Urakoze cyane nawe Aime, urakoze kandi nawe Bera kudusangiza amateka akomeye y'ubuhamya bwawe. Ndabashimiye cyane, mugira amahoro. Ndizera ko namwe abadukurikiye buno buhamya buza kubafasha. Iyi nahi bataye ku mutima, naho utaha muri part 2. Amahoro, ciao ciao.